Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya kabiri z'ukwezi kwa gatandatu 2024 ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe abagumyabanga bakira gute ibijanye n'urubanza rwa General Guillaume Bunyoni ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwarihenze rwose mu gutunganya urubanza rwa General Bunyoni babanje kunyegeza bimwe mu biruvugwamwo na cane cane ibijanye no gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe amangetengete ibi vyatumye abanywanyi ba CNDD FDD batemera ibivugwa mu rubanza rwa Bunyoni hano tugira tubasangize ubutumwa bw'umwe mu bakozi b'iperereza mu ntara Mathias hajejwe gutororokanya amakuru mu makomine amwamwe agize imwe mu ntara z'u Burundi mu butumwa yaturungikiye aremanga ko ari umukozi w'iperereza ivyiyumviro yadusangije vyerekana uko abanywanyi ba CNDD FDD ku rwego rwo hasi bariko barakira urubanza rwa General Guillaume Bunyoni muri rusangi babona ko Bunyoni na Ndayishimiye bariko baranyinyurana ko muri vyinshi Bunyoni abesherwa ahubwo ko bapfa umupfumu bahuriyeko Mathias aridondora ndabaramukije cane hama jewe ku bwanje murabizi ko ata menshi mvuga naho mukunda kunyagiriza ubwicanyi ariko nubwo mubivuga turabakunda kuba umukozi w'iperereza ajejwe gutororokanya amakuru ntibisigura ko twe nawe twoba abansi oya gusa ikinyamakuru cawe natwebwe kiradufasha nuko ucushiramo agashavu n'inzigo mu kubivuga vyiza hogerageza kuko ibinyamakuru vyawe birabwa na benshi kandi bikiza benshi turagukunda rero mu gihe uri kutabara cange utabariza abarundi mu gihe utabaje utisunze amacakubiri y'amoko biraduhimbara mbere mu bantu ku bwanje nkunda urimwo ndafise umushefa ntwara ngaha ntiyigera akora atabanje kuraba amakuru watangaje ni ukuvuga vyinshi udusangiza biradushikira abategetsi Bunyoni na Ndayishimiye bapfa umupfumu bahuriyeko ku bijanye n'urubanza rwa General Guillaume Bunyoni ku kibazo co gutembagaza ubutegetsi cange kwica umukuru w'igihugu Ndayishimiye sivyo ahubwo ni ukutavuga rumwe mu butegetsi bari basangiye ibijanye no kuvuga ko yagira amwica hakoreshejwe uburozi sivyo ahubwo amatwa dusumira bahuriye ku mupfumu umwe bose kuko uwo mupfumu yahora ari umupfumu wa Ndayishimiye niho haciye hava kwinubana nico gituma banse ko Bunyoni abivugira ku mugaragaro banse kumaramara ndazi abandi bajenare banyegeje amafaranga menshi muhira hama ibijanye no kumwagiriza amafaranga atungiye muhira jewe ubwanje ndazi abajenare nka babiri batunze muhira amafaranga menshi kandi y'agaciro nabo nibaze babasake kuvuga ngo ivyo gutembagaza ubutegetsi kubera iki General Ntigurirwa be na General Ndayiziga bamuburiye ngo ahunge kandi bari bazi ko agira atembagaze ubutegetsi bwabo ni ibinyoma vyambaye ubusa ahubwo ni inyinyurana ryo mu butegetsi hama ibisigaye twosaba ko mwokomeza gushira ukuri ahabona kuko ntivyoroshe ariko mubikore mutaravye amoko ahubwo muharanire agateka k'umurundi uwo ari we wese turabashimira cane icigwa kiri muri buno butumwa bwa Mathias hano twakoresheje amajambo Mathias yanditse twakuyemwo ivyotuma amenyekana uwo ari we ni harya mubona hasigara utuburungu dutatu mu tuzitiro twahinduye izina ryiwe
kubona ubutumwa bwandikwa n'umukozi w'iperereza asanzwe agendera mu banyagihugu vyerekana uko abanyamugambwe bo bakira ivy'urubanza rwa General Bunyoni bigeze aho batemera ko Bunyoni yashatse gutembagaza ubutegetsi ahubwo ko hari inyinyurana riri indani mu butegetsi. Iki kivugwa c'umupfumu Ndayishimiye na Bunyoni boba barahuriyeko kirimwo mu nkuru turiko turabategurira ijanye n'ibivugwa muri audio Sentare Ntahinyuzwa yanse ko abarundi bose bamenya. Ido n'ido tuzoribaha vuba mu nkuru turiko turabategurira. Gukora mu gipfungu ntibifasha ubutegetsi ahubwo bigwiza ibihuha mu gihugu. Ikintu kiboneka cane muri buno butumwa nuko Bunyoni yamenye gukoresha amajambo abanywanyi ba CNDD FDD bumva n'ingoga. Nayo kandi urutonde rw'ivyaha General Guillaume Bunyoni yagirizwa vyiyongereye mu gisata c'iyungururizo. General Guillaume Bunyoni yarengutse mu gisata c'iyungururizo ca Sentare Ntahinyuzwa kuri uwa mbere w'ino ndwi turiko turasozera. Urubanza rwumvirijwe mw'ibohero rikuru rya Gitega mu mugwa mukuru wa politike. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yavuze ikirego gishasha. Kubwiwe uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yagerageje kumvisha umugambwe uri ku butegetsi muri Tanzania CCM Chama Mapinduzi kugira ngo umufashe gutembagaza inzego. Abacamanza ba Sentare Ntahinyuzwa bashashe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Iyo sentare iri ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku birometero bishika 100 uvuye i Gitega. Kuri uwu wa mbere hatanguye urundi rubanza rwo mu gisata c'iyungururizo ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yahanishijwe muri Kigarama 2023 gupfungwa ubuzima bwiwe bwose. Muri urwo rubanza rwo kuri uwa 27 Rusama rwari rwitabwe n'abantu batari munsi ya 70. Icariho c'umushikirizamanza wa Repubulika yashikirije ikirego gishasha. Bunyoni yagerageje kugondoza umugambwe CCM uri ku butegetsi muri Tanzania kugira ngo agwanye ubutegetsi yongere asenyure inzego zo mu Burundi. Uwahoze ari umushikiranganji wa mbere yishuye ati ikintu jewe nari nateguye kwari uguhanura umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo kugira ngo abandanye agira imigenderanire myiza na CCM. Uwo mugambwe CCM ufatwa n'ababikurikiranira hafi bo mu gihugu na mvamakungu nk'umuhetsi w'uwo muhari wahoze urwana w'abahutu ari nawo uri ku butegetsi mu Burundi bivuye ku masezerano ya Arusha yo muri Myandagaro mu mwaka w'2000. Ariko sinaronse akaryo ko kumubona kuko akaba ariko yatangaje. Yamenyesheje ko icifuzo ciwe yagishikirije umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi haciye ku wundi mukomiseri w'uwo mugambwe. Kuki Bunyoni yahunze urugo rwiwe. Igihe ahagarikwa muri Ndamukiza 2023, Alain Guillaume Bunyoni yari yinyegeje mu gace ka Mubone muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Uko akaba ariko parake nkuru ya Repubulika yatangaje. Kuri ubu wa mbere uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yasiguye imvo zatumye ahunga urugo rwiwe, ico yita ugukinjura ku buhinga. Yabivuze ata mucamanza abimubajije. General de Brigade de Police Emmanuel Ndayiziga arongoye igendereza ry'u Burundi yari yakoranije abasirikare bakuru abaha itegeko ryo kunyica. General de Brigade de Police Emmanuel Ndayiziga arongoye igendereza ry'u Burundi yari yakoranije abasirikare bakuru abaha itegeko ryo kunyica. Lieutenant General Silas Ntigurirwa ni ukuvuga umuhanuzi mwishikira ajejwe ibibazo vya gisirikare mu biro vy'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarabimbwiye. Uko akaba ariko yamenyesheje. Yabandanije ati kuko nari nzi uko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yishwe ku murango ndetse n'abantu bambaye. Yabandanije ati kuko nari nzi uko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yishwe ku murango n'abantu bambaye umwambaro wa gisirikare, abamugandaguye bakaba batarigeze bafatwa, nkamenya n'igandagurwa rya Darius Ikurakure mu biro vy'umukuru mu biro vya gisirikare. Yabandanije ati kuko nari nzi uko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yishwe ku murango n'abantu bambaye umwambaro wa gisirikare, abamugandaguye bakaba batarigeze bafatwa, nkanamenya n'igandagurwa rya Darius Ikurakure mu biro bikuru vya gisirikare.
ivyo vyose vyatumye mva muhira ndahunga gisoda. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yahoze arongoye igendereza ry'u Burundi akaba n'inkingi ya CNDD FDD ndetse na Lieutenant Colonel Darius Ikurakure bose bavugwa mu gatotezo kagiriwe abatavuga rumwe na CNDD FDD bose bari bahoze ari abaroberi nka Bunyoni. Uwa mbere yatewe igisasu ku wa kabiri Myandagaro 2015, uwa kabiri yicwa ku wa 23 Ntwarante 2016 mu biro bikuru vy'intwaramiheto z'u Burundi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Kuri uwu wa mbere uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere yibukije ko yahaye amafaranga y'agaciro Bob Rugurika umuyobozi wa RPA iradiyo ivugira hanze y'igihugu kuva ituriwe inyuma y'igerageza ryo gutembagaza ubutegetsi vyanse mu kwa gatanu mu mwaka w'2015. Yashimangiye ati naraguze amakuru ariko Bob Rugurika ntiyigeze aba umugenzi wanje kuko ndazi ko ari umwanzi w'umugambwe wacu, umugambwe nagwaniye imyaka 10 mparanira demokarasi. Ugusakwa abantu batari munsi ya 70 bariko barumviriza ugusakwa abantu batari munsi ya 70 bariko barumviriza urubanza kuri uwu wa mbere bari bagizwe n'imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi CNDD FDD bari barungitswe kugira ngo bigire abariko barumviriza urubanza. Umwe mu bigeme ba Bunyoni ni ukuvuga Joy Akimana, bamwe mu bamenyesha amakuru, abakozi b'igendereza, uwuserukira umurwi CNDH n'uwuserukira inama nkuru y'ubucamanza nimba abari bitavye bategetswe gukura impuzu nk'uko vyagenze kuri Joy Akimana ku wa 22 Rusama igihe yaragiye kuramutsa se wiwe nk'uko vyashikirijwe na Pacifique Ninahazwe. Uwuharanira agateka kazina muntu ari mu buhungiro basatswe cane gushika aho bategekwa gukura ibirato. Nta kintu na kimwe cari cemewe muri iyo nyubakwa yabereyemwo urwo rubanza. Uko akaba ariko vyabonywe n'abashinga intahe bavuganye na SOS Media Burundi. Urubanza ruzobandanya kumvirizwa kuri uwa kabiri muri iryo bohero nyene rikuru rya Gitega. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.